Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afrika, muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abari irya nino ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, katugaruke ku vyaranze urubanza rwa Bunyoni. Bunyoni kuki yaburanishijwe ku caha co kugerageza kwica umukuru w'igihugu no guhungabanya ubuzima bwiwe, bakakijana mu mwiherero, bakakijana mu mwihwezo, aho abarundi bose banyegejwe ivyo Bunyoni yashaka gushikiriza. Ese vyoba kwari kugira ngo batamaramaza Generali Alain Guillaume Bunyoni, canke abacamanza bafise ivyo bari babwiwe n'umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bakomakomeye cane bipfuza kunyegeza abarundi kugira ngo abarundi badatahura ukuri kose? Bunyoni we yipfuza kuburana ku mugaragaro, ariko abacamanza bategetse ko urubanza rujanwa mu mwiherero. Hari amawodiyo ngo yoba yaravuye muri uwo mwiherero akaba yarageze hanze. Kuri ubu ngubu turiko turatohoza kugira ngo tubashikirize ivyayo mawodiyo n'ivyo Bunyoni yoba yaravugiye ngaho mu mwihwezo aho yariko araburana. Ivyo vyagezwe bivanye nuko hari hagezweho kuburana ku mupfumu witwa Emmanuel Ntikazohera. Uyu akaba ukomoka muri komine ya Butaganzwa, intara ya Ruyigi. Ivyo vyakozwe rero, uyu mupfumu afitaniye ngo imigenderanire ikomakomeye cane hamwe n'umutegetsi ahambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uwo mutegetsi uhambaye atawundi ni umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Iyo migenderanire afitaniye n'uyu mupfumu Emmanuel Ntikazohera akaba yaraje mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni yoba ari imigenderanire nyabaki, na cane ko Bunyoni bamwagiriza ko yagomba guha uyu mupfumu Emmanuel Ntikazohera ipikipiki kugira ngo azomwicire umukuru w'igihugu. Eske umukuru w'igihugu yoba agenda mu Ruyigi ngaho muri Butaganzwa k'uyo mupfumu Emmanuel Ntikazohera? None kuki niba atagenda ngaho kuri uyo mupfumu? Urubanza rwa Bunyoni yipfuza we nyene kuburanira ku mugaragaro kugira ngo abarundi bahabwe umuco w'ibikorwa, ariko ubutegetsi bwaraciye buvyanka, abacamanza baravyanse. Ivyo vyose biraboneka ko hari ibinyegezwa vyinshi binyegeje kuri iki caha cagirijwe Generali Alain Guillaume Bunyoni. Ni mu gihe kandi havugwa ko mu bantu baroze umuhisi Petero Nkurunziza harimwo Generali Alain Guillaume Bunyoni, General Major Varisito Ndayishimiye, Colonel Reveriyano Ndikuriyo n'abandi bategetsi n'abandi bajenerali bakomeye cane karibo bagambaniye umuhisi Petero Nkurunziza bakamuha ishano bamukoreye ko, kandi ko hashobora kuba harakoreshejwe amangetengete nk'ayo bagiriza General Alain Guillaume Bunyoni yagomba gukoresha kugira ngo agandagure umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo rero biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu ukungene Bunyoni yaciye ajanwa mu mwiherero bikozwe n'abacamanza, kandi Bunyoni we yaripfuza kuburana ku mugaragaro ngo biboneka ko hari ivyo bariko baranyegeza batashaka, batipfuza ko bija ahabona.
no kuvuga ngo ubwo Bunyoni yariko arisigura hageze kuri ico caha co gushaka kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete, abari bitavye urubanza baraciye basohorwa muri sentare. Mu gusohorwa, Bunyoni yasigaye wenyene mu mwiherero ari kumwe n'umwungiriza, umuhagararizi wiwe mu mategeko. Yaraburanye rero, mu kuburana hakaba hariko haribazwa abari bitavye nyene urubanza basohotse bibaza ikintu abo bacamanza baba bariko baranyigeza, hibazwe se ninde boba bashaka gukingira, ninde afise inyungu mu kugira ngo Bunyoni aburane mu mwiherero. Kuki Bunyoni we ubwe we yashakaga ko aburana ku mugaragaro, abarundi bose bakumva ivyo yipfuza kuvuga n'ukungene ivyo yagirizwa vyoba bimeze, bakaba bararujyanye mu mwiherero. Bunyoni yoba ari we akingiwe canke n'umukuru w'igihugu nyine? Ivyo nivyo abari bitavye urubanza basohotse bariko baribaza, hibazwa imvo umucamanza Emmanuel Gateretse wahagarariye sentare y'iyungururizo yaciye afata iyo ngingo y'uko Bunyoni agomba gusigara wenyine muri sentare, abari bitavye urubanza bo babimenyesha amakuru n'abandi batandukanye bose bagasohoka muri sentare. Ivyo rero biraboneka ko uru rubanza rwa Bunyoni rurafise ibinyegezwa vyinshi cane vyinyegeje inyuma, kandi hakaba uru rubanza rufashe igihe gitoyi cane ugereranyije n'igihe rwogomba gusasa. Benegihugu bo baravuga ko vyokabaye bifata ukwezi kose uru rubanza rusasa umunsi ku munsi, Bunyoni yisigura agaragaza ivyabona vyose avuga ko afatira ko, akavuga ko arengana. Bunyoni rero we yaciye asaba sentare ntahinyuzwa umucamanza kumwumva agakura ko ibihano yari yahawe, yari byasabwe na parike. Aho rero parike yo yari yavuze ko Bunyoni agomba gupfungwa umunyororo, gucibwa umunyororo w'ubuzima bwe bwose, kandi ikindi Bunyoni yagomba amatunga yiwe yose yagomba gufatirwa, ntagire itunga na rimwe risigara. Amakonte, amatongo, imiduga, ivyo vyose vya Bunyoni vyarafatiriwe. Ico twobibutsa nuko Bunyoni yavuze ko hari amatongo abaruye ku baryango biwe atabaruye kuri Bunyoni, akaba avuga ko rero ayo matongo atagomba gufatwa n'ubutegetsi kuko saya Bunyoni. Ayo matongo n'ay'abaryango ba Bunyoni, abana biwe nibo bafise ayo matongo kuko nibo abaruyeko, nibo yanditseko. Mu gihe rero boyafatira, bazoba bafatiriye n'ivy'abandi bitari ivya Bunyoni, nk'uko Bunyoni yaciye agenda abishikiriza. Ico abikoze biraboneka ko ubutegetsi bushaka gushira hasi General Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo atazogira ico yishikanako, kuko amatunga yose bavuga ko ari ayo yivye, nawe akavuga ko mu gihe yatari yaja no ku butegetsi canke ngaje mu bushikiranganji, amatongo yaronse mbere agomba kuyahamana, atagomba gufatirwa n'ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Benshi barabona ko rero hari inyinyurana mu bihangange hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye hamwe n'uwahora ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni. Kugira ngo ushaka kurungika iciyumviro cawe, woja ngaho handitse commentaire ugaca wandika, ugaca urungika iciyumviro cawe, canke woba ushaka
gukora subscribe ukaba utari wayikora ukoresha ururimi rw'icongereza fyondako, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.